Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Umwanya wayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa kabiri, tukaza kwibanda ku biriko bivugwa cane mu bisata bigiye bitandukanye, tukaza kugera mu gisata ca politike, ubutungane hamwe n'umutekano, tibagiye n'amakuru adasanzwe ari mu ndero. Amakuru rero turaza kushimikira ku biriko bikorwa na Reveriyano Ndikuriyo, mukaza kumenya uko vyoba vyifashe, nayo mu birabana n'ubutungane nk'uko mpejeje kubivuga, turaza kurabira hamwe ibiriko bibera muri province Kirundo kuri ya dosiye y'umunyeshuri yitwa Christella Ndayishimiye. Seni kiki gifunza abigisha babiri kuri lycée Mugendo muri komine Ntega intara ya Kirundo. Hari umugambi wo kubagandagura. Hari amakuru rero yagiye ahabona, ni inkuru rimwe ibintu vyinshi ngusaba kugira ngo ntuze kuyicikwa. Gusabe rero kugira ngo mu kanya gato uze kuyumviriza. Ni mu gihe kandi hari imyidogo mu banyagihugu babitsa amafaranga muri poste y'u Burundi. Jona kuri subscribe canke sabone ni butari wafyondako kugira ngo ntuzuracikwa n'amakuru yose dushikiriza imisi yose. Hari byinshi rero tubatohoreza bivugwa mu bisata bigiye bitandukanye, amakuru aba yaranyegejwe biba bivugwa cane mu bategetsi batandukanye, biba byatangajwe nabo kandi tutibagiye n'amakuru aba yaragizwe ibanga. Byose rero turondera twifashije amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Ndaguhaye ikaze aho oba uri ihuse. Reveriyano Ndikuriyo ngari kwitwara nk'igihe co mw'ishamba, ari gukoresha inama z'ijoro. Uturero tubiri twa hafi n'utw'inkuru zibiri twabashikirije. Hari yejo bundi rero yahurije hamwe abene gihugu mu gatondo isaha 11 n'igice, ndetse no kuri uyu munsi twabagejejeho inkuru yuko yoba yahuje abandi bene gihugu ku isaha 11 z'ubuca. Vyose rero abene gihugu nabo bakavidogera. Hari gukoresha izo nama z'ijoro, hari imyimenyerezo y'igisirikari kumbonera kure iba mwijoro. Ikindi kandi nkuko twabishikirije, imbonera kure zikaba zahawe uniforme zisa n'iz'abasirikare bo mu gisoda c'u Burundi. Ivyo navyo rero bikaba biteye amakenga abene gihugu. Hari ikindi co kugendera abene gihugu ijoro nkuko twanabivuze. Ibi bintu rero ng'abantu barashobora kubibona umengo ni ibikino, yamara ngo ivyoba bigamije akarambaraye. Reveriyano Ndikuriyo tubabwire ko ashigikira cyane imbonera kure, ndetse ubwo yavuze ko agomba kuzikoresha imyimenyerezo izishika rero ku bihumbi 25, akaba arizo zitegurwa na Reveriyano Ndikuriyo. Tubabwire ko ico gitigiri coba kingana nica basirikare b'u Burundi, yaba bari mu Burundi canke hanze yaho. Vyose rero bikabandanya bitera ubwoba abantu batandukanye ko yoba ariko arategura umugambi mubisha, kuko n'ubundi muri CNDD FDD ariko haravugwamwo icuka kibi hagati yiwe ndetse na President Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye rero akaba ahanganye n'abiyita ko bari mwiragi rya Nkurunziza Petero, yoba yarapfuye mu mwaka wa 2020 nyuma y'amatora. Mukuru w'igihugu rero nawe akaba ashigikiwe n'abandi bagiye batandukanye, biyemeje bose ko borwanya ingendo yo kurya amatungo y'igihugu ndetse no kurwanya igiturire. Vyose rero abari mwiragi rya Petero Nkurunziza bakaba batabibona neza, bigatera umwuka mubi hagati y'abo bari mwiragi rya Petero Nkurunziza ndetse n'abashigikiye umukuru w'igihugu. Nivyo Reveriyano Ndikuriyo ariko akora, ngo bisa naho asubiye kwitwara nk'igihe co mw'ishamba, ari navyo bitera abantu ubwoba cane cane ico kintu co kuvyutsa abene gihugu mu gitondo ca kare kugira ngo baje mu nama ziwe. Hari inkuru rero y'inama yoba yarigeze gukora isaa 6 z'ijoro nkuko twanabigarutse ko mu makuru. Inama rero ikaba yarabaye mu gihe umukuru w'igihugu yari mu gihugu ca Angola. Ico gihe rero yahise agaruka mu rugendo yari yagiyemwo. Abantu benshi bakavuga rero ko Reveriyano Ndikuriyo agire
bwishe ibara mu gihugu c'u Burundi, ariko inzego z'umutekano zoba zirikanuye. Benshi bakaba bavuga ko uwo n'ubundi arangwa n'amajambo y'ubwicanyi no kwifuriza abantu inabi, yofatwa agafungwa maze nk'amahoro akaboneka. Ariko rero ivyo vyose ni politike kuko biriko bibera muri CNDD FDD, harimo amabanga akomeye, bimwe bija hanze ibindi ntibije hanze. Vyose rero hari n'ivyo tubandanya kubatohoreza mukabikurikira ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. So nama z'ijoro rero iyo myimenyerezo ya gisirikare kumbonera kure, kuzihereza impunzu zisa n'iz'igisirikare zitigeze zambarwa n'urwego rw'umutekano mu gihugu c'u Burundi ni ikintu kidasanzwe. Nico cyo kugendera rero abene gihugu ijoro, abantu bakavuga ko umengo ni ibikino iyo bariko barabirorera, muyamara ngo vyoba bigamije akarambarengo. Kubera iki ndi kuri iyo reveriye yasubiye kwitwara nk'igihe co mwishamba. Ivyo rero nivyagiye birashikirizwa na bamwe boba bihweje inyifato ya Reveriyano Ndikuriyo muri iyi minsi. Inyifato rero iriko itera abantu kwibaza vyinshi. Yandi makuru nkuko twabibabwiye, tuvuge ku yari kwavugwa cyane mu gisata c'ubutungane muri province ya Kirundo kuri dossier ya Christelle Ndayishimiye. Hari abafunzwe rero ari abigisha babiri ko lycée Mugendo muri commune Ntega intara ya Kirundo, gese ngo hari umugambi wo kubagandagura. Ngo rero twagiye tubigaruka ko mwibohero rya Ngozi arafungiye abigisha babiri bahoze bigisha kuri lycée communale Mugendo. Umwe yitwa Bigirimana Gerard, akaba yari umuyobozi w'ivyirwa ni préfet des études kuri iryo shure, uwundi ni Misago Bonaventure yari umwigisha. Nakindi rero kibafunze keretse amanyanga yateguwe n'abategetsi b'iyo ntara ya Kirundo, bari bateguye kwagiriza abo bigisha ko bibiye ikibazo umunyeshuri kuri iryo shure Ndayishimiye Christelle kugira bikunde bafungwe hama babone gukingira umugabo Nyameyimana Oscar yahoze arongoye iryo shure yagirizwa gukubagura no kugomba gufata ku nguvu umunyeshuri Ndayishimiye Christelle. Tubanze twibutse ko abo bigisha babiri bafungiye mu ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani, barengukishijwe imbere ya chambre de conseil, ariko gushika ubu ntibaramenyeshwa urubanza, mu gihe amategeko avuga ko urubanza rumenyeshwa uwaburanye inyuma y'amasaha 48. Amatohoza duheruka gukora kuri iyo dossier yabo bigisha nuko hari umugambi mubi wo kubagandagura kugira dossier ya Christelle Ndayishimiye na Oscar Nemeyimana yibagiranwe kuko babuze uko babisohokamwo. Kwigenekezo rya 12 kwezi k'umunani, nyuma y'umutaga bamwe mu bategetsi baho mu Kirundo barakoranye mwibanga bagira inama yo kwiga ikibazo c'iyo dossier. Bo bavuga ko yabashegeshe mu kubafukura. Inama rero yabereye Ngozi kwa Buganyira Dafroza arongoye sentare isubiramwe imanza ya Ngozi. Makuru yo mwibanga rero twakuye muri umwe mu bari muri iyo nama tudashobora kuvuga amazina. Inama yari igizwe na buramatari w'intara ya Kirundo ni Albert Atungimana, umushikiriza manza procureur wa Kirundo Ndemeye Jean Claude, urongoye indero mu ntara ya Kirundo ni Mukaporo na Rukadi, musitanteri wa commune Ntega Mbanza Bugabo Pierre Claver, commissaire provincial ya Kirundo ni Kabura Jean Marie, mukuru wa sentare isubiramo imanza y'Ingozi Buganyira Dafroza ari we abo bategetsi bari bagiye kuraba. Ubundi yari muri iyo nama ni usanzwe atwara Obuha aho mu Kirundo Ntwaza Dieu Aimé. Ubundi rero twashoboye kumenya ni Ntibarikure Jean Bosco, muramu wa Nemeyimana Oscar be n'imbonera kure Nshimirimana Felix batazira mu kwepe irongoye imbonera koraho muri commune Ntega, sanzwe yanavurwa mu mabi yo gusinzikariza ubuzima abene gihugu. Muri iyo nama rero yari irongowe na procureur Ndemeye Jean Claude. Abo bategetsi bareretse umukuru wa sentare isubiramwe imanza ya Ngozi ingorane yohaba igihe barya bigisha babiri bafunzwe buramuka bajejwe ngo baratashe, kuko n'abantu bose barya bigisha babiri bafunzwe baramuka bajejwe ngo baratashe, kuko abantu bose boca babona ko bariko bazira ubusa. Mu ijambo ry'iyo procureur wa Kirundo yaremeje ko biboneka ko atakibazo cibwe aho kuri iryo shure rya Mugendo, ariko bategerezwa kwagiriza abo bigisha ko batanze ikibazo kugira bakize canke barakore. DPE Kirundo ni Mukaporo na Rukadi,
kubera ko ingingo amaze gufata zohava zimuzanira ingaruka mbi. Aho twovuga nk'ingingo yo gufuta canke anile y'umwaka w'ishuri ku munyeshuri Ndayishimiye Christelle abe n'icegeranyo c'inama tabayeho giheruka gukorwa na DP Kirundo cemeza ko abo bigisha biyemereye icaha. Aha twabibutsa ko ico cegeranyo cabonetse igenekezo rya mbere kwezi k'umunani 2023 ODP yari yakirungikanye Procureur General wa Ngozi kugira ace yagishira mu mpesho muri dosiye y'izo nzirakarengane. Tunamenyesha ko abigisha biyamirije ico cegeranyo kibiyitirira kuko kuva bafungirwa mu Kirindo ico cegeranyo batigeze bakibona ariko kikaboneka umunsi wo kuburana Ingozi. Tumenyeshe kandi ko DP Kirundo hamaze kubona atanze ca cegeranyo c'amanyanga, we nyene yaciye yihuta gutangaza ku mbuga ngurukana bumenyi ko bigisha bafunzwe bemeye ikosa ryo gutanga ikibazo. Ivyo rero akaba ariko biri muri ayo makuru nkuko rero abigaruka ko mu bindi rero biriko biravugwa cane. Hari imyidogo y'abanyagihugu babitsa amafaranga muri Poste Burundi. Abanyagihugu babika amafaranga muri Poste bakidoga bidasanzwe aho bagiye hose babwirwa ko ata amafaranga ahari, bahabwa hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 by'amarundi gusa. Bamwe rero mu batanze amakuru bari bavuye ku cicaro gikuru ca Poste ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuze ko bitoroshe kuronka amafaranga, werekanye ko vyihuta vyemeza ko arwaje nk'akarorero ntibamurenza ibihumbi 300 vy'amarundi. Abo banyagihugu rero ntibariko boroherwa kuko kufise ko dufaranga twiwe adufitiye umugambi wihuta ataco tumumarira kuko bidakunda ko adukurako. Niyo nkuru yindi rero ya imyidogo y'abene gihugu n'ubundi biriko bishikirizwa. Tugere muri payeje. Hari imyidogo rero muri iyo programme d'autonomisation économique de l'emploi des jeunes. Imyidogo ni myinshi rero ku bakozi bakora umwimenyerezo ndorakazi stage professionnel muri payeje, ari wo mugambo ujerwe gufasha urwaruka kwiteza imbere mu kugabanya ubushomeri. Abakozi bavuga ko bakwiza amezi 3 bataranzwe udufaranga twitirirwa kwiyunguruza nkuko baturekurirwa n'amategeko y'amasezerano bafitaniye n'iyo payeje. Hari n'abandi rero baheraniye utwo dufaranga amezi 3 arenga. Muri abo bakozi rero bavuga ko mu mezi 5 bamaze muri iyo stage professionnel bamaze kurunzwa udufaranga amezi 2 gusa. Kavuga ko hari bari mu buzima bubi cane kuko utwo dufaranga twahura tubafasha mu gushika aho basanzwe bakorera akazi. Abo bakozi rero bagasaba batakamba ko buhabwa utwo dufaranga. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko twabanye uyu munsi wose, n'ibindi bigiye bitandukanye tukazobishikiriza ku munsi w'ejo. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza imisi yose. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza na hejo.